kuko nabonye yuko tugiye hamwe nk'ugwaruka turashobora gukora ibintu byiza cyane kuko kugwaruka bw'ubu ngo bafise ubunebwe nta bintu bashaka gukora ariko twebwe tubigo turagerageza ahubwo nibazi badufate mu mugongo. Ikintu cya mbere hano rugwaruka no kutanka akazi. Ikindi cya kabiri kugira rêve, vision. Ugire vision. Ntugume wiyumvira ngo banaka barafise akazi nashaka akazi nkakanaka. Warize winjiza iki? Jewe n'ubu je navuga nti nuwo makazi ko gukoropa. Rumba gukoropa naho ba muri toilette. Hanyuma tukama ayo mahera nanje nakora ibintu by'imanje je no gakora. Kugira rêve indoto je shaka kubiki. Nugombe kuba nkanaka gomba kuba uwo wewe ugomba kuba. Hanyuma ikindi kintu mbona kicamaza abajene bareka ibintu ngo byo gutwika. Ushobora gutwika ufise ibihumbi 10 mu mufuko n'ubufise umuriyoni. Nimba wewe ugomba kuja gutwika manzu twike mu kazi ugatwika akazi ugatwike hanyuma ejo gutwika shugende tutwike rero novuga nti ugwaruka umwe wese yige kumenya icari mu gutwika nimba umwe atwikira muri arena wege nutwikire mu Kamenge muri level yawe yego je no hano rugwaruka kugira ama rêve hanyuma baje kugira ama rêve bayarealize barabako ni bayarealize uhejeje kubona ko nuwo yarealize urabe n'ukuntu wofasha abandi kushika ku ndoto zabo. Nitwa Melkisedeki Uwoshigwa ariko nanje narise akazina k'ubuhizi canke akazina k'umwuga nigeze kuba nkora kandi n'ubu ndabukora ukwandika niyise Melki Boshir bisigura n'amazina nakuyemo ayo mazina abavyeyi bampaye aheza ndahagira amatoyi so kuvuga ngo nuko ngo amazina ngo bampaye ngo ntayakunda cyangwa ngo ntayashimye ariko nuko umuntu abakeneye nyene narashatse kugabanura nyene kuno amazina ngana ariko kugira ngo ninyegeze inyuma y'umwuga wanje kugira ngo amazina nitwe uko nyene hanyuma kumwasabye kwidondora reka mvuge uwo ndi jewe navukiye mu ntara ya Ruyigi muri commune ya Gisuru ku mutumba witwa Ruhuni agacimbiri kitwa Gitanga rero kubona benshi bavuga ati kubona narashitse ngaha ni novuga ni nk'iteka rikomeye ntashitse ko bose hanyuma amashure nize sinzi ko nabandanya n'amashure nize amashuri nayize y'intango aho muri école primaire amashuri y'intango école primaire y'Inyabitare nyene hanyuma ndabandanya ndaheza mpereza mu wa gatandatu kujya abandi bahereza mu wa gatandatu shikitwa tugikora concours national hanyuma ndaheza ndabandaniriza muri seminaire ntoya yo mu Ruyigi nyine ahantu bita mu Dutwe petit séminaire Dutwe narahize novuga gute igice ca mbere c'amashuri yisumbuye cycle inférieur hanyuma ca ndabandaniriza muri lycée yitiriwe Joseph Mweranda yo mu Rusengo bita lycée Saint Joseph de Rusengo ubu isigari école d'excellence de Rusengo hanyuma mpejeje aho kuri lycée de Rusengo nahereje mu bintu bijanye n'indimi za none modern arts candabandaniriza muri kaminuza y'u Burundi ni gicongereza bari badusize muri faculté de langue et sciences humaines muri langue littérature anglaise mu nyuma niho bacha dutwara muri IPA Institut pour la pédagogie appliquée mu gisata cy'icongereza niho nahereje hanyuma mpejeje baranyizeye novuga gute hari umuntu yanyize yarama akazi ndahakora nk'umumenyesha makuru yego kandi ndamushimira kuko yarashoboye kumpa akazi ubwiheza kaminuza uraze kusanga bigoye muri minsi yego yarama akazi ndaba umumenyesha makuru narakoze muri Akeza.net imyaka 2 n'inusu yego ubu naho rero nanje nsanzwe ndahamwa nsanze
nkaba dukora ibintu byo guhindura ivyandiko canke ibintu vyanditswe mu ndimi tuzishira mu zindi ndimi nk'ivyanditswe mu gifaransa turabishira mu congereza canke mu kirundi canke mu giswahili dukoresha indimi zine zikoreshwa mu Burundi ariko twarabonye yuko no mu Burundi abantu benshi bari inyuma mu bijanye n'ubuhinga bwa none cha tuvuga duti reka dushiremo igisata novuga cyo gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi aho twita communication digitale canke marketing digital ariko kubera nanje navuga nti none ko nizi icongereza ndikunda gikoresha iki cavuga nti tuzokoresha icongereza kuri site web yiwacu ndavuga nti kandi kubera abantu benshi barakenera kwiga icongereza mu Burundi kubera benshi bakoresha igifaransa cha tuvuga duteka dushiremo n'igisata cyo kwigisha icongereza ariko ico gisata nikirasa n'igitangwe neza ariko turiko turabitunganya nibaza yuko kuva mu 2023 umwaka utanguye tuzoba twatanguye gusa n'abigisha ico congereza ahanini ivyo dukora n'ivyo ngaha mwadusanze hanyuma nkaba nkorana n'urundi rwaruka dukorana nyene mw'ivyo nababwiye nabadondaguriye kuko nabonye yuko tugiye hamwe nk'urwaruka turashobora gukora ibintu byiza cyane kuko bakera kenshi batubwira kugaruka bw'ubu ngo bafise ubunebwe nta bintu bashaka gukora ariko twebwe turiko turagerageza ahubwo nibazi badufate mu mugongo ego ngira ngo umwidondoro nogarukiriza ngaho hari n'ibindi bintu novuga ariko sinobireka jewe narasohoye ibitabo narabaye n'umuntu bita umuslameur kandi ndi umuslameur naragira poesie novuga gute niho nakuye n'izina ubona ngo andika solutions inkuru y'umwana isubira inyuma jewe nkiri muri kaminuza nari mfise indoto zo gusohora igitabo aho niga mu wa kabiri muri kaminuza habibwira abantu twigana bakambwira none uri Birago Diop uri Victor Hugo uri Aimé Césaire ati tuye ki uri Ronsard cyo ndavuga ati jewe rêve yanje nshaka gusohora igitabo kandi iyo rêve narayikoreye ko wanashima ico gihe nta n'imashini nari mfise kuno munsi ico gihe sinari nkoresha imashini nari mfise amatekste ya poesie nasobe igitabo citwa La poésie et mon art et mon pactole novuga yari itororokanirizo ry'amapoeme nanditse kuko nkiri muri secondaire kubera nababwiye ko nize ibintu bijanye n'indome narakunda gusoma ibitabo ariko kubera urabona hari ya ruguru nko mu Ruyigi wacu kugira nke bibliothèque uvuga uti kuranga ibitabo byinshi naho kwishure nize ko ma bibliothèque yari ariko kugira uronke igitabo cyo mu Burundi byari bigoye je narasoma ibitabo nkabona ngo Birago Diop nkabona ngo Aimé Césaire Victor Hugo nkiyumbiye nta mu écrivain mu Burundi ahari kubera bazi bihereye ruguru nta n'ivyo umenye nkasoma ibitabo ati nanje nkidakeneye umwandisi nkaba ndiko ndasoma niho nashiki Bujumbura nza numva bitwa Emile Mworoha tumba n'abandi banditse ibitabo byinshi mvuga nti nanje kompiyo rêve ndayifise nzogerageza niko ndabibwira abantu bavuga bati uyu muntu akatagenda neza je ndibuka no mu onkre wanje data wacu namwe ati ngomba gusohora igitabo yambwiye ati uraheje amashuri ya kaminuza kuko tumenyereye umuntu igitabo aheje amashuri ya kaminuza ngo nguri mu wa kabiri ko ngurondera kwandika ibitabo vyika ambwiye ati igitabo ngomba gusohora we akabona umengo nyene ndikunda deambulance ndikunda yambwiye ati none diplome wayironse ariko ndabandanya ndashobora kugisohora ico gitabo niga muri kaminuza y'u Burundi nabibabwiye niho negera kaminuza y'u Burundi ndababaza jewe naragerageje gusohora igitabo kandi narakoze bishoboka byose gisohokera muri Itali ariko nabuze amahera bansaba kugira ndi kaminuza y'u Burundi kubera nayaprosheje nk'umuvyeyi tababwiye ati jewe nta mahera mvise vraiment kubera n'akaburse twaronka abenshi barabizi ibihumbi 30 maze kuba gatangiye gusaba novuga amahera 150 yo kuriha byari bigoye niho kaminuza y'u Burundi yaje ifata mu mugongo ndaheza biciye mu kigo cyitwa CRDS ndaheza ndasohora igitabo ndagira présentation publique ni novuga yuko ari ico canyugururiye
n'imiryango kugira abantu benshi bamenye kuko ico gihe nyene hari umuntu nyene w'uruguru urabona abantu tuvuye ruguru ntituba tuzwi mu gisagara ca Bujumbura ariko umaze kuba ashoboye gukora ikintu abantu bakakibona barashaka kumenya ati uyu muntu ninde umuntu novuga ko canyugurura imiryango ko naramenyanye n'abantu benshi ndadandaza ibitabu nongeye ko ubushikiranganje bujejwe indero bwaranguriye ibitabo bishika kuri 52 babitwara muri École d'Excellence humba aho hose naguma ndonka ama feedback abana bambwira ngo twasomye ibitabo ngo wanditse wewe uri hehe ngo je ndi Ngozi ngo muri École d'Excellence kanaka jewe ndi Gitega ndumva rero yuko ibintu byo kwandika bica biranjemo cyane niho nabandanije candajaho nkora nk'umujournaliste nandika ama article mu gifaransa mu congereza ama publication mbona kwandika urumva birashobora kuvamo ikindi kintu ngerageje gusubira inyuma kandi burya sinanditse nicyo cyo gitabo ca mbere nari nanditse nkiri muri secondaire je narakunda gutamba danse moderne ariko na danse traditionnelle naraje mu club rero maze ko namba danse moderne nkaje no muri ayo madanse narashoboye kuja ndaja mu twagira ama entracte yo muri théâtre nari mu danse yo donc twagira ama entracte muri théâtre niho mu nyuma navuga nti none ko natanguye kwandika poésie nkabona compétition ya ministère ya éducation nta kuntu no participe naragiyemo ndapostira ndabwira abigisha bankurije hari umwigisha yankurije dubuke yacambwira urumva ngo nabonye ngo biratonze twari twimirije ko rayizeta nabonye ngo biratonze nta muri amakosa nabonye baca barama impapuro nyene ndashira ko kuri format A4 barabizanye Bujumbura naratangaye mbaye wa kane karonka gashimwe ka théâtre nani c'est un père honteux nabaye wa gatanu plutôt nabaye wa gatanu hama ndaronka gashimwe kuri pareza ivyo byose byatumye mvuga nti umugabo kwandika naho mu Burundi bavuga ngo ntuteye imbere umuntu yo byazo umusaruro muri ubu buryo cyangwa ubundi ego presentation baye ndenda ariko ngira ngo nagerageje gusorongora ko mbuze byinshi n'amasaha 5 yo kwira ego mwatubwiye yuko mumaze gukora mwagiye mu by'ubwanditsi ukiri umwana wumva ushaka gukora iki muri kazoza urabona ukiri umwana abavyeyi nibo bashaka kudesida ico uzoba jewe rero kubera ngerageje kuvuga novuga gute n'inkuru ijanye no kuvuga ko wanje jewe ni umwana wa nyuma mu muryango w'abana 9 umwana wa nyuma mu muryango w'abana 9 umwe yarapfuye turako turi 8 abize ni 4 batize ni 4 abahungu babiri barize n'abakobwa babiri barize umuhungu umwe niyize aho batatu nibize rero tukiri bato urabona ruguru nyene ni ruguru tukiri bato barakubwira bati jewe shaka kuzoba umupatiri cyo gituma bana ngo Melkisedeki ko je navukiye muri kuva mvuga mu buraro bw'abapatiri ico gihaba babikira mama yambwiye yapfuye mama yarafuye yambwiye yuko yamvyariye muri kuva kandi yuko jewe nari maze plus de 12 mois même muri dans ses entrailles bagira baje kumwopera hanyuma aragenda muri kuva je sais pas ibindi ntavyo yambwiye ca ndavuka hanyuma hageze yuko banyitize bavuga ati ni mu mwite Melkisedeki na Melkisedeki ni ryo muri Bibiliya kandi rivuga ngo kwadoshaye mu bintu nk'ivyo nyene cyo vyumva yego hama jewe bifuze ko nzoba umupatiri wanashima nyene nanje narabishaka ndagenda no muri petit séminaire wanashima muri cycle inférieur ndayiga ariko icyagiye kuba nuko ntashoboye kuhabandaniriza kumvo zitamvuyeko yego ntashoboye no kuvuga hanyuma ndabandanya niho rero maze gushika muri lycée novuga lycée Rusengo nasha ntangura n'umugabo kwandika aho muri 2011 natangura ndandika mugabo ntazikayiremeye ko bizomviramo ikintu ndandika ibintu bipapuro ibintu byinshi baranyiba n'amakarine kuko narakunda jewe ikintu cyambere nasoma kurusha n'ibindi bitabo byari dictionnaire hari dictionnaire ku buryo nkundi ko ndakina basket kubera jewe mukino nkina ni basket tiko ndakina basket umuntu akanteresha vu
naca ndamutuka mu gifaransa muga apana gutukana nkuko kumwikura ko yasi no mushobora nari nk'imarenge cyane n'umuntu muto hanyuma ndabandanya ndandika ariko jewe naragize rêve yo kuba umujournaliste umumenyesha makuru kabisa jewe ndashaka kwibona muri televiziyo ati nyibone kuri ekran ndiko ndavuga amakuru kandi ngerageje gusubira inyuma niga mu wakabiri muri kaminuza nage ni gusaba akazi muri Atenedora arakanyima urumva yuko nashoboye kuronka ahantu mba ndakora uwo mwuga wo kumenyesha amakuru nuvuga yuko rêve yanje yarabaye amwaje réaliser nuko bavye bo bashaka mba umupatiri urumva ego mwatubwiye ko mwatangiye kwandika muri 2011 mwamwibuka imvo yatumye mutangura kwandika ndetse n'ibyo mwanditse mbere na mbere aha icyo kibazo nari naciteze twari twize kubera jewe nkunda poésie kuko bavuga poésie est l'âme de tout art donc art itagira poésie ntikunda urumva aho rero 2011 twari twiga muri 3e des lettres modernes twatanguye kwiga les notions za poésie turabona les sonnets les ballades bitangura kunjohera niho twaca dukompoza twigishwa n'umwigisha ndakunda kumuvuga no gwitabisha nje namwanditse yitwa Aimé Mudende niho yatubwiye ati umwe wese agende yandike avuge akore nkaga poème kajanye na teme yifuza hari ateme libre ndagenda ndakompoza je nanditse le pleurs d'un enfant servile sinzi gituma iyo inspiration nayironse ariko un enfant servile nico numvise cyo cakinyaruka nanditse sonne je nivyandika nyene ndaje imbere turapresenta n'abandi mbona no 9 10 sur 10 fati vya bintu biraryoshe nabibandanya niho munyu murabona muri ise hariho copinage nyene cyo bibona jewe rero ico gihe burya nakoze ibintu byinshi narigeze no kuja muri club ya dessin cyo gihe naracapa cyane na crayon narakora de fleurs hana kabakobwa makundu de fleurs kachapa de fleurs kachashira mu les mots de poésie bakaza baratubona nk'umuntu akatubona ndaduvise yongo kano ndagakeneye usanga na muri lise nyene usanga ari du couple bakaza bakambwira ngungirira ngo mukoreshejwe akazina kiwe ngo cinda kamushira bakama 500 yo gihe urose 500 kubera muri buzaba bwo muri lise abace muri lise barabuzi wacuja kugura ivoka ushonje n'umukati n'igitumbura ego cyanda bibandanya rero urumva niho nagiye kwiyumvira kuja muri competition yari yaje ijanye no kwandika ama pièce théâtrale iyo pièce théâtrale rero mu kuyandika jewe sinayanditse kujya abandi bazandika nazanditse avec les émotions ugasanga hajya amajambo abacteurs bavuga nkaca nzashira muri déclamation iyo pièce théâtre namaze gukinwa kuri lycée ngaho lycée de ici ya Mugongoma je sais pas où lycée d'Igenda yamaze gukinwa kenshi n'abascout inshuro nka zitatu kuko naguma nayishira kuri blog yanje na créer hama umuntu twigana arayibona shavuga ati abana tuvukana bari muri lycée bari muri bascout bashaka gukina pièce de théâtre babuze pièce de théâtre tibarambwiye ko yanditse narose na prix cyanda yibashira barayikina malheureusement sinaronka umwanya ngende yasitse ngo kugira ndabereyema kw'ibyo nakoze ari byo ariko rero usanga harimo ibyo bitari didaskali n'ibindi nyene bituma umuntu amenya ibyo ari karakina byarabura kugira mise en scène niho rero naciye mbandanya kwandika ndabona poésie bwa bundi poésie natanguye fina itanguye yarampa akanoti uriyumvira uhejeje apana kaminuza uhejeje secondaire narindindiye gukora exit ntazi Bujumbura nakoze Bujumbura yari privilege twebwe twizera ruguru koze Bujumbura ni uko wabugiye muri Serbia cyangwa muri Amerika urumva turaza tuzaranye n'umuhakadre wanje turaja kuri Palais des Arts baraduha ama prix baramamahera angana na 150,000 hari umunsi wa mbere jewe ndo 150,000 nigabira mpejeje secondaire je vyumva yuko yari amahera menshi cyambaga nti kabundi umugabo wo kandika urashobora kuwubyaza umusaruro muri ibi canke biriye yego nico rero cantumye
numvuga gute kuva ntanguye mbandanya ari naco gituma n'ubu ndi muri yandika nyene kubera ni ateme andika 2011 igeze muri 2022 kandi iguma ibandanya ego mwatubwiye ko mwatanguriye muri poezi biraza biravamo pièce théâtrale ubu naho mugeze kuri novuga nkino yita company yitwa Andika mutubwira aho igitekerezo cyo gutanguza iyo Andika uko mucaje ego gutanguza Andika burya rero mpava mbura n'ingenda bivuga gutangura Andika jewe normalement nari nsanzwe nkora ahandi hantu hanyuma ndakora akazi mu nyuma hari akantu kabaye naho ntukavuga nca ndiyumvira nti jewe nk'aka kantu kanshikiye byosha bigenda gute niho natangura rero mvuga nti reka mbe ndakiriya page Facebook wanashima page Facebook ari nakiriye yitwa Akanovera nca nsanga Akanovera ibintu by'Akanovera ni byinshi nca mvuga none jewe ko nkunda kwandika nta kuntu nofata nkavuga ati andika niho nasha mvuga nti andika ndagira page itwandika nyine uko sinari nzi ibintu nashirako page ni itwandika ndabandanya akazi ariko mu nyuma cyandibuka yuko ngiri muri kaminuza mu wa kabiri nigereze gukorana na organisation yo muri Etats-Unis bakora ama traduction mashiye kumwigisha atwigisha baratubwira bati turakeneye abanyeshure badufasha traduction bakora nk'aba volontaire duca twebwe turakora ico gihe nari naronse imashine data wacu yantejeje nariko ndakora icagitabo nakubwira ariko ndavyandika kugira nzo bipublie niho naca ntangura gukora nabo bantu turakorana mu nyuma traduction twakora nk'aba volontaire mbona baraduhenze kubera twarakora apart tuvuye ku ishure twaca tugenda tugakorera muhira traduction kandi twakorera en ligne urabona nta muntu turabonana dukorera turi mu Burundi tuvugana kuri email ntiyari bwo haze Zoom kuko covid ntiyabwite turavugana tugakorana cyandibuka yuko ati ndafise capacité yo gukora traduction kandi ndabivise mu experience kandi muri ako kazi nari nsanzwe ndabikora en ligne ko turafise ikintu citwa translators directory aho bashobora gutora aba traducteur bo mu ndimi zo ku isi zose no twari twariyandikishije rero ako kazi guma ndagakora cyane yumva ati none andika nta kuntu andika bijanye no kwandika no wanditse no gukora traduction birakunda cyandashiramo ico cyo guhindura indimi guhindura mu zindi ndimi cyabandi ubu rero nzokora traduction rero ntangura kuza ndabwira abagenzi kubera jewe burya umuntu novuga gute intushatu cyangwa umu aventurier kuko jewe narize Photoshop kuri WhatsApp umugenzi twavugana ari WhatsApp ati Photoshop bigenda gute twabonanye rimwe gusa ibindi yarambwira kuri WhatsApp cyanja no kuri YouTube ndama tutorial cyenda afite gitaro gonyene nkayikora cyenda afite gitaro gonyene yo amateur ndayishira ko nangora abwira bana ubu rero nataye gukora traduction ukeneye traduction uje wanje natangiye gukora dans informel ico gihe navuga nti ukeneye ikidodo ntibikunda ariko ukeneye ko ndagira traduction ntagusinyira ndagukorera turakora n'abantu kubera bari hanze bobo ntibaba bakeneye ngo ushire ko ikidodo utware kwa note kugira abintu tari ndabikora ndakora n'abantu bo hanze batandukanye mu nyuma mbona biko biratera imbere ati bya bintu umuntu yobyinjiramwe bigenda neza ariko urazi yuko ikintu cy'uburyo kigoye navuga none nk'ubu nzokuraho amahera yo gukota biro ninaronka ibintu byinshi ninaronka biro bazi nzokuraho amahera yo guhemba abantu dukorana ivyo byose biramanza biraba challenge cyambandanya nkora akazi icagiye rero gutuma rero nungurura neza Andika Solutions naronse abantu banyemerera akazi bambwira bati wingu dufashe kano kazi bizogenda kunuku uzoronka umushahara ungana kunuku ariko bica birateba harabaye aga contretemps hanyuma bambwira ngo nukurindira ngo contrat ngo wargusinye jo ntibayigisinywa hanyuma ko nababwiye ko nari nsanzwe nikorera utuntu arinye twa traduction niho nari narakoze agakugwa nakoranye n'abantu bo muri Kenya imezo ya yitwa publisher East African Educational Publishers
twari twagakoranye ca ndagenda kuri konti ngira imana yasanga twaje utwo dufaranga ari nakoreye niho naco nza kugura iyi meza mubona ndagura n'indi ordinateur kubona nari mfise ordinateur ishaje cyane ca ndagura n'akandi ka ordinateur ca ngura n'imeza nshasha n'intebe murane yicayemo ca ndangira imana hari umuntu ngaha dukorana muri biro ndamushimira cyane ndanamuvuga n'izina yitwa Maître Suavez Citegetse niwe namaje ati ubona noronka ahantu nkota biro ko nari mfise amahera yo gukota biro basi umwe simwa bagati ubona noronka ahantu nkota biro atarenza amahera cyambwe ati je ndafise biro kandi uje tukokorana mbona hagutse ati wewe uzoriha igice kandi ndiha igice candaza turakorana n'ubu urabona yego hanyuma ntivyari vyoroshe gutangura kuko naraje urumva nari ngiye nzi ko ngiye gusinya contrat hantu ariko birahindukira cyamba obligé kuza ngaha kurindira Yezu mu gisagara cyane zakumurindira hano nyene mu biro iminsi ya mbere biragorana kubera nta bakazi ushaka kugira promotion ngana gute ntibikunda entrepreneur narakoresheje site web n'ibiki cyamba niyandikira ku ba entrepreneur babagenzi duhura isela narabonye best of yarabuganye n'umuntu nanise ko kandi jewe nandimira cyane numvise aho yavuye nahageze ubu yitwa Joris nabo bose nabo twaba twaramenyanye nkavuga nti reka ndabandika ko nze ndashira kuri ya page yitwa andika kuko nakaye page kubera mvuga nti ndahumba jewe ibintu bya réseaux sociaux ndabirimo kuva 2015 banashima niho novuga naguze na telefone ikoresha izo platform zose rero ngerageje gusubira inyuma nabwo ko nasohoye igitabo icyo gitabo umu editeur wanje namukuye kuri Facebook bakubwira ngo Facebook ngo urumva ngo numuhora ngo bavuga ko ngo uburofa n'ibiki ariko jewe mvuga nti réseaux sociaux yose bivana n'ukuntu iko urayikoresha niho nakuye uwo mu editeur w'igitabo mba n'igitabo kiraba edit ngerageje kandi gusubira inyuma n'ubu nababwiye yashoboye kumpa kino kibanza tugashobora kuza turarire hamwe yambonye akeza nete je nagiye wanashome nagiye kuri akeza nete kubera bari barangiriye promotion vraiment avuga ati jewe abantu sinubura ico nanje twofashanya ndagenda bakorera niho rero yambona kuri Facebook abona ngo n'umuntu ava mu Ruyigi kandi ndubura ico inkuru nkumvise ngo n'umuntu ava mu Gisuru umva yaratangaye ati umuntu ava mu Gisuru asohora igitabo acarandondera kugira ngo azuze muri evenement hari evenement yo gupresenter cyo gitabo baraza muri evenement aragura n'ibitabo yego urumva réseaux sociaux zaramfashije kumenya n'abantu batandukanye zimama opportunité atandukanye cyangwa nti nanje réseaux sociaux nezigumamo cangira imana nabimenyereye n'uwo mugana akora cyasanga rero ikintu cha digital communication cyangwa digital marketing no shura kugikora I can do it well haje mbanga ni okay reka nze nakoresha izi platform shira ko tundu dutandukanye n'uyu mudame nababwiye Maître Suavez arafise twishakora twaraza turakorana nkaze ndapiblia nababwiye ko na Photoshop nahize ku nguvu ko navuga nti ibintu byose mbanza nshobora kwiga nzovyiga kuko nitwoguma turi mu ishure ngo je ngubonize umugabo wo kwigisha sinakuvuga nti jewe naroza umugabo wo kwigisha nta kindi nkora ikintu ushoboye gukora uragikora rero cavuga nti baba ego mwatubwiye yuko nubwo mwari mwatanguje company yanyu iziragira ibya translation n'ibindi mu nyuma vyavuye bidevya mu kurindira ko muronka abakiriya muba muravuga ku bandi ba entrepreneur est-ce que mwotubwira mu ncamake uko uwo mwuga wo kwandika kuri aba entrepreneur byagenda ama information nkayakura hehe est-ce que ya journalisme yarinjiye mu mwari abasanga aho bari mukabasaba amakuru hama mukabona kubandika ko byagenda gute ego urabona umujournaliste aba maîtrise umwuga kubera n'ubu ndashaka umujournaliste kubera narabaye umujournaliste hanyuma jewe kubera benshi ndabakura ku réseaux sociaux nk'ubu ndashobora kuba ndikunda koresha Facebook nkanza mbona nka page kanaka hariko bavuga ngo twe ngo turakora ngo tubrasore ngo udukoriye
rero ujya Jolis nababwiye mwabonanye nawe ujya Jolis nari nk'umujournaliste twamenyanye muri ikintu cyitwa bita Innovation Week. Innovation Week niho nabonye abantrepreneur batandukanye kuko nagiye kuyikuva Burundi bafise abantrepreneur abajene b'abantrepreneur ashobora gukora ibintu nk'ibi. Ikintu cyo cyagiye kuntangaza umuntu akora amambaraje akoresheje ibitokatoke twebwe iwacu twabijya kumunyenga ruguru vema bijya bintu twabitwara mu mazi koga mu ruzi tukijya kumunyenga ni nka bijya bindi mura muri piscine umengo biri yapomfye nkigwibiza ukijyamye ko neza naco nyene kijya kintu c'igitoke uroga neza je natangiye kumva ibintu kera twafite nako wewe ariko bibyaza umusaruro naranditse no ku bandi hari abakora amapave yakoresheje les plastiques n'abandi benshi rero mu kubaronka na benshi nari nsanzwe ndabafise contact nkababwira ati jewe rero kubera ndiko ndagira nshaka kwinjira muri promotion y'aba entrepreneur nico kintu cyane motive kugira promotion d'entrepreneur nk'uruguru wanajya Jolis abaruguru nguma ntagarura kuri Jolis ko n'abandi bari ruguru abantu benshi ntibabamenye ruguru urashobora gusanga umuntu akakora ikintu c'akamaro ciza ariko ugasanga ntazwi ninavuga nti jewe reka ngerageze nubwo ndi muri business shaka amahera je nkabona umuntu nawe ashaka business kugira aronke amahera nzomupromotinga nzovuga histoire yiwe mvuge ivyo ariko arakora niyagira imana akaronka umu sponsor niyamuha ayo mahera uco usanga umuntu ashaka gukora ansoro ugasanga umuntu ararose marché yokora n'abandi bantu nka 10 ashaka kumva kuyikora na wenyene ugasanga iyo marché yo kuyikora neza yikoze nabi ugaca usanga ari yiciye amahirwe gusubira kuronka n'izindi marché nico gituma navuga nti cyangwa entrepreneur rero dukorana muri ubwo buryo banashima sindi n'umuntu wa mbere abitanguye abandi barabikora ariko mvuga nti jewe ujya novuga la population lambda ujya mu jeune ari ruguru dans les points perdus Imana niyafasha nkamumenye nkashobora kuronka telefone yiwe amafoto yiwe nkayaronka jewe nzomupublia atashunize gusaba je ndibuka umujene w'Igitega umujene w'Igitega yatubonye kuri page Facebook iwacu arabona ngo mwamwandika ku bandi bantu ngo burya ngo naje mu entrepreneur ati akora iki je ndi mu entrepreneur je nizi ibintu bya electromechanique ariko jewe nikorera imbabura nkora imbabura hanyuma hakora tujya tureka bayitanga imireko bijya dutega amazi ku nzu je namugati tuvuga rero aca arambwira kandi jewe ndi umunyeshuri je nari umutaxivero mvuga ati uyu niwe muntu urumva aca ambwira ati kandi jewe mvise abakozi 8 dukorana dukorera imakamba ati twebwe ati mvuga ati uyu muntu umba ntibamenyekana hano wundi muntu hano abandi bantu bashiye ubwenge bakora ibintu mugabo gasanga barabafatamenye kubera batize ndibuka we nanditse ko yakoze imoto bigitega yarakoze imoto biragenda akoresheje imifuniko ngo yuko nitwa leta n'ibiki ibintu bimoteri vyaheze by'imodoka n'ibiki aranyembeza ati je imoto yanje shaka iyi moto yanje imeze yaziye ziri muri cortege y'abakuru b'ibihugu bo hanze no mu Burundi ati tushaka ndagikwereka hamwe amafoto na video ati niwe wayikoze ati ni jewe mbwa twavugana kuri réseaux sociaux kuri WhatsApp je mvuga nti okay reka ndaguha ibibazo umbwire ukuntu wabitanguye ndayipublia nza mbona abantu bavuga ati uyu muntu ntiyize mugabo bwenge afise ntitubutahura akora ama ordinateur akora iki umba ari abantu nyene bataramenyekana ariko bahari shambaga nti jewe naho nkeneye amahera nico kintu nogikora kuko nanje urumva nararose abantu bamenyekane bashobora kumenyekanisha nti nare nsohoye igitabo kubera iki nayo novuga nti naka yaravumbuye ikintu niho byazananye ego mwatubwiye yuko andika igitangura mwari mufite ico mushaka gushikako ariko muca mvuga muti mukurindira yuko nanje nshikirwa reka benda fasha abandi uno munsi andika igeze he no munsi andika novuga nti irashima higeze jewe ndishimira aho ngeze kuko kera wanashima mfize n'akazi n'amana amadeni
namba n'amadeni menshi ugasanga umuntu arafise ideni y'ibihumbi nk'amajana 500 ariko ubu ndashobora kuronka marishe ndayibuze ndatubika umukanda kuko nta muntu ndiringwa azumva amahera ariko ndagerageza gukora uko nshoboye na ekipe yanjye nkababwira nti burya dukora uku nuku turabe ko twotera imbere ubu nta madeni menshi mfise ico nico kintu ca mbere nshimira Imana kuko jewe naranka ideni nkiri muto mugabo naragiye muri iyo leta yo kugira amadeni ariko narasaba ideni nkagishura ego ico kintu ca d'abord ico kintu numva arico kinkoraho ku mutima cane ndumva na emotion nibusubuka atadeni mfise urumva ikindi kintu je ndaryoherwa cane iyo mbonye urundi rwaruka turi kumwe turiko turakorana tugatahurana ata uvuga ngo je ngo nije ndi chefu urumva ngo je ngo nije nafonze yandika je ndababwira nti reka dukore hana kantu nkunda kuvuga ati twe turiko tugwana na satani mugabo ni bya bintu bya poezi vyanje ndashatse kuvuga ikindi kintu ico kintu ndumva nanje kinjoye ikindi kintu mbona ati andikira kiratera imbere maze kuba mbona umuvyeyi avuga ati je ndakeneye yuko nzana umwana wawe akaba arimenyereza ubuzima umwereka yuko bigoye kubaho kwisi hari abavyeyi bamaze kurungika abana ngaha bakaza tugakorana ati je umwana ndagusavye umungirire encadrement ikindi kintu nuko fise abandi babiri dukorana bona beshaye hajya kandi jewe ndaryoherwa cyane kubona narashoboye numva gute twarashoboye gukorana nkumva bari ngaha ndumva ndiye parminanje kuko ndiko ndiyumvira nk'ubu ntiyumvira andika aba nabo baba bari hehe kuko nabo bandi nabo bariko barabona ibyo dukora muri andika ejo barashobora gukura bati jewe andika narayikuriyemo kunuku narabonye ukuntu entrepreneur babafasha no kunuko nanje ngiye gukora ukunuku ukabura aramuye neza rero ngerageje kuvuga niveau andika igeze ko ireve dufise des rêves fous niko tubyita hari ahantu dushaka kugira n'ibintu byinshi tugomba gukora ariko ndavyaho natanguye ndi umwe muri biro haba muri biro dushobora kuba turi bane hari n'abandi bantu dans les universités turiko turakora nabo ba jeunes turiko turafasha kwifamiliza avec le monde du travail ndumva ndi épanoui kuko natanguye mfise imezi imwe mfise imezi zirenga 3 natanguye mfise imashini zirenga 4 urumva ico cyose ni novuga nti ndavyishimiye nongera kandi mvuga nti biragoye ariko bavuga ngo bigora umugabo naho bigoye turagerageza gukora uko dushoboye kandi ikintu benshi batagomba kudutahurako nk'ubu urashobora kuza kubwira umuntu ati wewe urakeneye ko ibintu vyawe bimenyekana akakubwira ati chifite ibintu vy'amarezo society wapi kabisa rezo sociale nizo bantu basabe bakoresha ngoya ariko turavye aho twatanguriye aho tugeze turabona yuko turiko tugenda neza ko turashobora kuronka abakiriya bari hanze abari mu Burundi tukumva ari sawa yego kandi turakenera abandi bakiriya mugabo turumva ko turiko turatera intambwe yego mwatubwiye ko mbere mwari mufise nuvuga ni passion yo kwandika ariko uno munsi muri andika mukora byinshi cyane harimo translation n'ibindi mwebwe impano yanyu yo kwandika kwandika mwandika ibindi bitabo igeze he aha jewe wanashima nini izina gitwa andika rirafise ico rigamije afise ico rigamije naragerageje no kurasambura abajene ndabashira hamwe dukora ikintu kijanye n'igitabo hanyuma turaronka umuntu adukorije ariko birateba mugaso uvuga ngo twarabihevye hanyuma ndiko ndandika ibindi bitabo ngomba gupublier ariko nshaka ko vyo bapublier nka andika imaze kuba nini hamwe mvuga nti ubu ngomba publier ibitabo bivuga ko buzima bwanje na andika ariko ndafise igitabo jewe nashaka gusohora kivuga cyane ku dukuru tw'abana udukuru twakira je twankoze ko kuva nkikura kuduga ku gatabo ndiko ndagaheraheza kazo hari mu gifaransa mu cyongereza no mu gifaransa cyongereza no mu kirundi ego hari n'ikindi gitabo ha umuntu yasavye
nibagiye ni kubabwira hari n'ikindi gitabo nanditse ko c'uwundi mutama ca bibliographie y'iyo mutama wo mu ntara iwacu mu Ruyigi n'abana bebe bandondeye bavuga bati dukeneye ko wandika kuri mutama yadufashe yaturuhira amashuri kandi mutama arumva ryo yumvise twese ko dufite imodoka naramwanditse ko ndavuga amateka yamuranze n'abantu benshi baratemwanya ico gitabo urumva cagira kabiri icya gatatu hari uwundi muntu akeneye n'amakuru biography icya kane nitwo dukuru tw'abana hanyuma jewe ndifuza yuko nzoba mu editeur mbuze mu editeur ngira muca mumbamwe n'ibindi kuko ubu nsanzwe nkora traduction urashobora gukora traduction ukora na proofreading na editing rero maze kuba novuga gute maze kuba uwabunyoye niko bakunda kubivuga canke igicocoro nzoraba ko nobo mu editor hanyuma andika solutions nihave ironka iyindi ongere yo gukoreramo ntashimye kuvuga ego nihe mwatubwiye yuko ibintu murakora ubu si byo mwigiye au contraire ni passion yabatwaye mu yindi nzira nihe mpanuro woha uwo muntu yoba afise adafise akazi buno mwanya ariko afise impano muri we ashobora kuba yovyaza umusaruro urabona mu Burundi je nivyo mbona jewe no kugira mpeza amashuri niga amashuri ndaheze je niga ndabo data wacu ati data wacu urabaye naka nkeneye kuba nka data wacu ariko umaze guheza kaminuza nawe yuko nzova saga nkubise swata niho navuga nti okay kaminuza iraheze urabona kaminuza iraheze akazi kubwigisha sinari kuhava ndakaronka ntangura nabwiye ko nakunda réseaux sociaux naguma ku réseaux sociaux ntangura kwiga photoshop ndabanda kora n'abantu naramaze nk'amezi abiri atagaze mfise ndi Bujumbura ariko niho naca ndonke opportunité ko bumenyesha makuru ego hanyuma je navuga nti naho nize umwuga wo kwigisha nize icongereza kandi igifaransa ndakigerageza aho hantu bandika mu gifaransa no mu cyongereza reka ngende ndababwire yuko nizi icyongereza n'igifaransa gucandikamo baraheza barampa hanyuma rero urabona ubu usingomba ngo ukore ngo kazi k'ivyo wigiye urashobora kuba warize umwuga wo kuvura ugasanga uri mu mwuga wo kwigisha nimba waragize imana ukaja kuri YouTube ukiga nizi icyongereza na kuri diswara urayitanga neza cyane rero nkabwira urundi rwaruka ntibiyumvire yuko uzoza kwiga ngo international relationship les relations internationales hanyuma ngo ucuza gukora ngo muri ministère des affaires étrangères nabone ngo wize icongereza ngo ucugenda gukora muri ambassade babone yuko ubu turi muri mode ya skills nti muri mode ya degree urumva urashobora kuba ufise degree kanaka ariko ugasanga nta skill niyo mufise canke ntiwashatse kuzidevelop urashobora kuba ufise akazi ugakora izindi skills ukaba ufise indi skill jewe ndafise umuntu afise akazi ariko akora bijya vyo gutwikurura inyuma y'akazi bana weekend kenshi mu rundi abantu bakora gutwikurura amahera biramuha kandi iyo avuga ati abireke ati ivyo nivyo abapaysan kwabana amabango cengo narize we warize ubu warageze uko umuntu avuga ati jewe narize mugabo ninjiza iki warize winjiza iki jewe n'ubu je navuga nti nuwo makazi ko gukoropa rumba gukoropa naho ba muri toilette hanyuma tukama yo mahera nanje nakora ibintu by'imanje je no gakora ikintu ca mbere hano rugwaruka no kutanka akazi ikindi ca kabiri kugira rêve vision ugire vision ntugume wiyumvira ngo banaka barafise akazi nashaka akazi nkakanaka wewe tanga urudandaza itomate canke twebwe nk'iwacu mpava mvuga byinshi kandi abireke tanga urudandaza itomati uzurunguka buke buke hanyuma ushobore kwiyungunganya nturindire ngo cenga ushaka ngo akazi gushaka akazi nk'akajya kanaka kuko bavuga amashance aratandukanye rero cyo hano rugwaruka kwiyumvira kugira rêve indoto je shaka kubiki ntugombe kuba nkanaka gomba kuba uwo wewe ugomba kuba
kuko urumva je nari mfite level y'umwanditsi mbwa umwanditsi yaragiye ari metamorphosa arahinduka ari mu journaliste ageze kugerageza entrepreneurship nk'ejo nshobora kuba n'ikindi kintu kubera ngo mbona experience de la vie ikindi kinafasha hanyuma ikindi kintu mbona kicamaza abajene bareka ibintu ngo vyo gutwika nshobora gutwika ufise ibihumbi 10 mu mufuko n'ubufise miliyoni nimba wewe ugomba kuja gutwika manzi utwike mu kazi ugatwika akazi ugatwike hanyuma ejo gutwika shuga into twikerere nimba ufise miliyoni 2 genda utwike ugiye ibihumbi 200 ugica ijana kuko hari ukuntu ikintu cyitwa financial education kiratugora nanje zarigeze kunshikira ugasanga urafise abagenzi babi sinabagenzi babi abagenzi bifise nawe uri umuntu nyene afise ubuzima bubaye ugomba kubaho kuri level yabo bica bikugora rero novuga nti ugwaruka umwe wese yige kumenya icyari mu gutwika nimba umwe atwikira muri arena wege nutwikire mu Kamenge muri level yawe urumva bamenye vision passion bamenye n'ubuzima hanyuma ikindi naco murabona amadroge ngo yabaye ndanse rero urumva ni wavuga uti jewe akazi nakabuze jewe ndi mu mekonta je nkeneye urumogi basi numve ko bwenge bwe hajya uzobufasha inzira mbi kuko ushobora no kuba umudenge ugasanga umuntu atambuka kwibarabara nk'umuntu ariko mu mutima canke mu mutwe uri kirurume uri umuntu ego je no hano rwaruka kugira amareve hanyuma baje kugira amareve bayarealize barabako ni bayarealize uhejeje kubona ukuntu bayarealize urabe n'ukuntu wofasha abandi kushika ku ndoto zabo ego nivyo mbona no babwira murakoze ukanya mwaduhaye namwe murakoze kandi ndashimiye best of ndabakurikirana 100% best of vraiment je nakurikiranye kuva kera nkija kuri Instagram murakoze cyane n'abandi muzobagendere turifuza natwe kuba nka best of mu miss murakoze